Ubukene bw'akazi bitewe nuko ata mashirahamwe akigwiriye mu Burundi aho akazi urwaruka hamwe na mpinga yanje mu bisata bitandukanye vy'igihugu biri mu biza imbere mu biriko bigwiza umwiheburo mu rwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko bamwe muri urwo rwaruka bavyiganiye Radio RPA, haba ku rwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi canke urwo mu yindi migambwe, ico kibazo bagisangiye bose. Haba urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi canke urwaruka rutari mu vya politike, twese mbona turi hamwe kuko ikibazo nyamukuru kiduhanze ni ubukene, umwiheburo wa kazoza. Bamwe mbere novuga yuko bavuga ko batabona neza imbere yaho bariko baraja. Mu bitubujije amahoro twese ni ukuraba yuko tworonka ico dukora kugira ngo ejo hazoza hacu homera neza. Nta sosiyete rimwe nshasha iriko iravuka nyihereza akazi urwaruka. Niyo habonetse amasosiyete naho avuka, usanga itangwa ry'akazi hanini rihengamira ku ruhande rumwe, unzi ka mwana wa mama, ugasanga umuntu waruzi neza yuko ivyo yize ivy'ubuganga bamuhaye gutwara ivyo gukora imiduga, aho baziga yuko yize ivyo gukora imiduga bamuhaye gukora ivy'ubuganga. Iruhande y'ivyo, urwo rwaruka rumenyesha ko bigoye cyane kumva no gutahura ingene ruzoronka ico rukora mu Burundi mu gihe n'abahejeje amashuri imbere yarwo kuva mu myaka ya 2010 bakicicaye kugeza uyu munsi atakazi, ari naho benshi bahera bahitamwo kuja kuronderera ubuzima hanze kure y'u Burundi. Bavuga yuko baruka buno munsi nta cizere bafitiye abajeje intwaro no munsi, kuko uriko urabiraba uno munsi abajeje intwaro usa naho iyo bagiye urwaruka nta kazoza twebwe imbere yacu tubona, kuko umwiheburo ni wose. Nk'abahejeje amakaminuza za 2010 turi muri 2025 haciye imyaka 15 muri kumwe ari ngaho aricaye, nta cefu nta ca ruguru, ni ukuduga amanuka mw'ibarabara gaca wiyumvira ati neje kuno munsi ndiko ndatonda agatonda umugoroba kw'ishure nzoheza nja hehe. Naha rero si abafise amikoro bariko baraja i Dubai, ja muri Kenya, bariko baraja i Tanzania, bariko baraja i Buganda. Ikirenze ivyo vyose rero nkuko bibandanya bishikirizwa n'urwaruka nyene, abo bidakundiye kujabuka ngo baje hanze y'igihugu, bamwe muri bo bahitamo gukora ingeso zo kwibisha amayeri n'ibindi kugira bashobore kubaho. Buriya ndiko ndaraba benshi ngahe Bujumbura, abajene benshi bahisemo kuba ba escro. Benshi uno munsi usanga umuntu wahora uziga ko ari umugenzi araza ntiziki ku mugoroba ntagarukana, ugasanga yakigurishije ku bw'ubukene. Uwundi akagutendeka ngo nkopesha 50,000 ngo burya ngo ejo ngo ndafise umuntu azoyampa agahera amezi 2 amezi 3. Usanga uno munsi abantu benshi barataba bwizigirwa kubera ubukene. Uno munsi rero ahi Bujumbura urwaruka imbere zacu kazoza ntako tubona iyo tuja tubona niyo tuva. Gushika ubu amashirahamwe aharanira agateka k'urwaruka mu Burundi yemeza ko kuva mu mwaka wa 2024 urwaruka rurenga 200,000 rwahevye ishure, aho bamwe muri bo bahisemo kuva mu gihugu berekeza hanze y'igihugu kurondera ubuzima mu bihugu bibanyi no mu za Burayi. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzorabira hamwe ivy'urwo rwaruka rukora rushitse hanze y'igihugu.